Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ntombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru ariko aravugwa agezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, aho tuza kugaruka ku ntahe yashinzwe na Pacifique Nininahazwe, aho ubwiwe yivugiye ko umushikiranganji Martin Niteretse yoba ashaka kwigarurira abandi bashikiranganji bose ndetse no gushirako amategeko batabanje kubivugana. Uti vyoba vyaragenze gute? Ni mu kibazo benshi bariko bibaza, uti hagati ya Martin Niteretse na François Havyarimana ninde asigaye ajejwe ivy'abigishwa? Ni mugihe hari ikete ryashizwe ahabona umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse yahaye itegeko babura amatari b'intara zose mu gihugu uko ivyo gutanga akazi ko bwigisha bigiye guhora abikorwa. Martin Niteretse we akavuga ko kuva ubu iyo hari abakoze ikibazo co kuba bigisha, abambere bazoronka akazi bazoba abatwa, aba kabiri bazoba abakorerabushake basanzwe bakwije ibisabwa, aba gatatu bakaba abandi bose bazoba bakoze ikibazo bazoshikirwa mu gihe iyo mirwi ya mbere yamaze kuronka ako kazi. Ni vyinshi rero vyatangajwe na Pacifique Nininahazwe afise ishiramwe riharanira agateka kazina muntu. Bamwe kandi bakanabona ko iki kibazo coba kije guhonya bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Murantunge bamwe babarizwa mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ibi vyose tukaza kubigaruka ko mu buryo burambuye muri ano makuru. Ni mugihe kandi hari icariho c'umushikiriza manza kuri ubu apfunzwe, muti uwo yoba arinde? Uyu bakaba bamwita Deo Bigirindavyi, asanzwe ari icariho c'umushikiriza manza mu ntara ya Makamba. Uyu akaba yarahagaritswe, icabitumye ntikiramenyekana bigatera amakenga abiwe. Ni mu gihe abo bakorana bavuga ko Deo Bigirindavyi yarengukishijwe n'icariho ca mbere c'umushikiriza manza akukira sentare isubiramwo imanza ya Makamba. Ashitse kuri parike rero Deo Bigirindavyi yaciye ahagarikwa nk'uko babandanya babivuga. Itegeko ryo kumuhagarika ryavuye i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi ku biro bikuru vy'igendereza ku muhingamo. Ico cariho yahagaritswe n'abakozi b'igendereza. Ngaba rero baciye bagenda bamutwaye Bujumbura, bikavugwa n'undi muntu akora muri parake ikukira sentare isubiramwo imanza mu ntara. Amakuru amwamwe avuga ko yoba hari dosiye ijanye n'umushahara wiwe, yoba haragiye mw'ikosa mugabo ntiyarimenyesha. Umuryango wiwe ukavuga ko utazi iyo apfungiwe canke ico azira, bagasaba ko arekurwa na rirya agendana ingwara idakira. Aya n'ayandi yose rero ntuze gucikanwa, fyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyondako kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi ano makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Muhuza TV, mwakaze mw'idonido y'ano makuru. Nk'uko rero natanguye mbibabwira, benshi bibaza hagati ya Martin Niteretse na François Havyarimana uwusigaye ajejwe abigisha. Ni mu gihe hari rya kete nababwiye ryagiye ahabona ritewe ku mukono n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse, aho yamenyesheje babura amatari b'intara uko ivyo gutanga akazi ko bwigisha bigiye guhora bikorwa mu gihugu c'u Burundi. Ica mbere ngo abazoronka akazi akaba ari abatwa, aba kabiri bazoba ari abakorerabushake basanzwe bakwije ibisabwa, abandi bose bakoze ibibazo bakazobwirwa ari uko iyo mirwi yamaze kuronka. Akabazo rero gashoka kaza ni impamvu aya mategeko ngo ariko akwiragizwa n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, mbere igopi akariha umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igipolisi wenyene. Bakibaza rero niba coba ari ikibazo c'umutekano. Ti kubera iki iri kete ritanditswe n'umushikiranganji w'indero canke basi ngo abashikiranganji bombi bakarifatanya?
Akabazo ka kabiri gahagaze ku kugena abitwa abakorerabushake canke benevole batorwa mu mashure, ngo birazwi ko amashure nka yose y'igihugu arongowe n'abanywanyi ba CNDD FDD, mbere henshi usanga ari imbonerakure. Ngo none umuyobozi w'ishuri azoba azi ko kwakira umubenevole bisigaye bisa no kumuha akazi, bizomworohera kwakira umubenevole w'umuseneri canke ava mu wundi mugambwe. Henshi rero ngo biranavugwa ko abayobozi b'amashure baca bakira abakenyezi babo n'inshuti zabo akaba aribo bita benevole kugira aba aribo bazoja imbere mu kuronka akazi. Hariho n'abarundi b'incabwenge usanga bidakunda ko baja kuba ababenevole kubera baba kure y'ishure, ariko mu gihe kabaye akazi kabahemba bakaba bashobora kuza gukora ikibazo. Karaciye ingani dushira inyuma ubwenge mu mashure hama dushira imbere ngo bucuti no kuba imbonerakure. Ngo nimba kuba umukorerabushake bihindutse intambwe ya mbere yo kuba umwigisha, ngo ntihatunganye ikibazo c'abakorerabushake mu gihugu cose, niho buzoba ari ubutungane kuri bose. Ibi bintu vyifashe gutyo mu gihe hari abigisha benshi baheruka gutora ibibazo babwirwa ko bamenye ariko kugeza ubu batigeze baronka amakete abagena mu mabanga. Benshi bakaba babwirwa ngo nibarindire amakete yabo aracategurwa. Igitangaje ngo nuko amakete aba ari kumwe abandi bakabura. Ubwo abo si abamenye ikibazo ariko badahuye nabo leta yoba ishaka nk'uko nyene iri tangazo rya Martin Niteretse rihejeje kuvyivugira. Bakavuga ko rero Martin Niteretse aho aherewe agashimwe n'umukuru w'igihugu nk'umwe mu bashikiranganji baranguye ibikorwa vyiza mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 umwaka w'ibihumbi 2023, ngo nawe yatanguye n'ubundi kuja arihereza ubundi bubasha mu kuvogera amabanga y'abandi bashikiranganji ndetse no gushirako amategeko yiwe ku giti ciwe atabanje kuraba ivyo itegeko ritegekanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru kandi reka tuyabandanize mu gisata c'ubutunzi, ideni ry'imiliyaridi zirenga 100 z'amafaranga y'amarundi hari ry'u Burundi bwafashe mu gice ca gatatu c'uyu mwaka kigizwe n'ukwezi kwa Mukakaro, Myandagaro na Nyakanga. Ivyo rero rikaza ryiyongereye ku rindi deni ry'imiliyaridi zaba 6,000 Uburundi bwahorana. Ivyo bikaba biri mu vyashikirijwe na Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishirahamwe rikurikiranira hafi ivy'ubutunzi rikongera rigahamagarira abarundi guhindura ingendo parse mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru kuri uyu kw'igenekerezo y'indwi Kigarama uyu mwaka ku cicaro c'iryo shirahamwe, aho yariko ashira habona umwihwezo w'iryo shirahamwe ku ngingo ibanki y'igihugu iheruka gufata kwiduzwa ry'urugero rw'inyungu itiza ko amafaranga mu mabanki y'ubudandaji avyifuza. Ku bwa Faustin Ndikumana, kurondera amafaranga yo kuriha ayo madeni biri mu vyatumye urugero rw'igihugu banki nkuru y'igihugu BRB itanga k'ingurane ku mabanki y'ubudandaji ruduzwa kuva ku bice 5% gushika ku bice 10%. Ngo ku muti w'ico kibazo Faustin Ndikumana agira ati indongozi zikwiye gukoresha ubutunzi bw'igihugu ico bwagenewe kandi mu muco. Ni mu gihe mu minsi iheze hari amakuru yagiye ahabona ko igihugu coba kibereyemwo amabanki akorera ngaha mu gihugu imbere ideni ringana n'imiliyaridi 600. Benshi banavuga ko iri deni ryoba ringana n'amafaranga leta ikenera mu gukora budget y'umwaka. Ni mu gihe kandi mu ntara ya Cankuzo ababanyi b'ikigo cegeranirizwamwo abana bo mw'ibarabara c'Imunzinze ngo barafise ubwoba ku mubano wabo n'abari muri ico kigo. Nk'uko bimenyeshwa n'abafise imirima hafi y'ico kigo cegeranirijwemwo na leta, abana bo mw'ibarabara barafise ubwoba ku bijanye n'imirima y'ibigori kuko ngo abo bana bidoga ko batagaburirwa bikwiye, bakibaza ko ivyera bashobora kuzokwibwa. Umwe mu ahakorera asigura ko abo bana naho bafise uburenganzira bwo gusohoka no gutembera hafi y'ico kigo ngo si bose bashobora gukora udukorwa duto duto tubatunga kubera bamwe bamenyereye kuyerera mu gisagara, bakaba bamaze no kuja barafatirwa mu masoko yo mu karere ko mu Kirehe no mu Rusagamba.
Abandi bidogerwa ni abigeme bishora mu busambanyi n'abagabo babo kugira baronke uko babaho. Abakenyezi bagize ico batangaza bakaba batinya ko kumbure ikiza sida gishobora kuzosenyura ingo zitari nke aho muri ako gace. Ku bwabo bakaba basaba leta ko yotegura neza ibijanye n'umugambi yari yashize imbere bakabafungurira bikwiye, mbere bakanabigisha imyuga itandukanye inahuye n'ivyo bamwe bahoze bakora kuko ubu n'ubu atavyo bigishwa. Twegereye abarongoye ico kigo bakaba ataco bashimye kuvuga, bakemeza ko barindiriye ko ico kigo kimaze amezi abiri yose kirimwo abo bana baharurwa mu majana cugururwa icese n'ubushikiranganji bubiri aribwo bwo gushigikirana n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu. Tukaba twakuye mu bushikiranganji bwo gushigikirana naho nyene tukaba tutemerewe gushika muri ico kigo kuko ngo umugambi ukiri mu ntango ndetse n'ibikoresho bimwe bimwe bikaba bitarahashika. Ngaya rero amakuru yaragezweko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyondako kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigizweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, muhezagirwe.